hakaba umusore umwe yagize ubukwe. Amaze kugira ubukwe agira urubanza rwiza, ariko inyuma y'urubanza mu rugo haraje ubukene, ariko muhosi ko nabifurije. Bamaze kugira ubukene, bifuje umugabo yifuje kuja mu mahanga, aca inama n'umugore wiwe, barumvikana ko agiye kuja mu mahanga kandi azokorera mu gihugu ca kure. Uno munsi abantu bazi Dubai ni muri Omani, ariko nabo nyene aboboye niko vyamye na kera. Abantu baraza gusubira imanamba, baraza mu Rwanda, baraza ni mu zindi ntara Ibuha n'ahandi gusubirayo. Harageze igihe rero umugabo aragenda mu gihugu ca kure, arasezerana n'umukenyezi wiwe amahoro. Barasezerana, baye umukunzi wanje, undi ati baye genda urondere ubuzima, uze wizigame, uze wigumye, tuzoba dusubira. Umugabo yaragiye arakora muri nyagihugu, arakora aribagira gutaha, ariko yibagiye gutaha imyaka 20 iheze, yifuza gusubira mu rugo rwiwe. Yifuze gusubira mu rugo rwiwe, arabwira abo yakoreye ati databuja, imyaka 20 irahejeje gukorera, raba impembo noba narakoreye untekerere nkayo. Shebuja ati muhungu wanje, koko twabanye neza, wabaye umwana w'akamaro, ngomba ndaguhitishemo mu bintu bibiri, uhitemwo ico ngomba kugutekerera. Ica mbere, urahitamwo ko nguha impanuro, ngutekerera impanuro. Ica kabiri, uhitemo ndaguharurira amafaranga yose wakoreye ndayaguhe. Atuza guhitamwo ibintu bibiri gusa, impanuro canke naho uhitemo utahe, utware impanuro utahe. Canke naho uratwara amahera yose wakoreye, duharure ku kwezi imyaka 20, hanyuma uhitemo. Umugabo ariyumvira, jewe naje nkenye, naje kurondera amafaranga, imyaka 20 iraheze, narinzi ko umugore zosanga arisho nzotaha, arisho ndamushiriye. None umugabo impanuro nizo nazo gukorera, ariyumvira. None umuntu agombamo impanuro, amahera impanuro ntoriki. Yajungurukije umutima kubyakabuje, bingoye guhitamo, ariko impanuro ngende. Aramuha impanuro ya mbere yamuhaye, uze wirinde inzira ngufi. Impanuro ya kabiri, uze wirinde ahantu hari induru. Impanuro ya gatatu, ntuze ufate ingingo ushavuye. Ngizo mpanuro zitatu. Ubwa mbere, uze wirinde inzira ngufi. Ubwa kabiri, ntuze uce ahantu hari induru. Ahantu mwumva ko hari induru, uze uhirinde. Gatatu, ntuze ufate ingingo ugishavuye. Ati kubw'ivyo, tora ino mikate ibiri. Umukate wa mbere uzowurira mu nzira uriko uragenda. Umukate wa kabiri uwuye uzowurugurure ugeze mu rugo, ntuzowurire mu nzira. Aca arafata urugendo aragenda, agenda mu mutima ababaye, akamerewe neza. Umaze imyaka 20 ukora, baraguhaye impanuro uragiye. Ageze mu nzira, yumva abona inzira, yari inzira ngufiya. Agomba yishemwo, yibuka impanuro bamutekereye, aca arayibunga, aca mu yindi nzira. Ageze imbere baramubwira ati, muri irya nzira wari gucamo
bahishi ikangufu weshe gushamo ujya nyene ujya kijya gihe nyene bahishiye abambuzi bahategereye abantu barabishi ariyumvira ati Imana ishimwe kandi data buja yamana yamahera baba bari kunyisha bakanyishana na yamahera yakoze cyane. Arabandanya urugendo yumva ahantu hari induru umengana bariko bakoma induru batabaza, yibuka impanuro bamuhaye ko azokwirinda kuja ahantu hari induru. Arabandanya aragenda ariko bashobora mubwira ko iyo nduru yari y'abambuzi bari kubambura abantu kandi abahashiye bose bagize ingorane baribye aho hantu hari induru. Arabandanya mugarabona ati byakabuja n'ahakamenge biratanguye kugirira akamaro abandanya urugendo. Ageze muhira mu rugo iwe hari ahantu ashika agaca atangura kubona ibiriko bibera mu rugo byose atarashika atarinjira mu rupangu, nk'uko uri hano ukabona ibiriko bibera kuri iyo mihana. Abona umuntu w'umugabo w'ibyama ari ku bibero by'umugore wiwe, ishavu riramwisha ati wa mugore bijya n'ibyo yasigaye asigaye arera abandi bagabo naba rujya ruhungu rujya rusore ku bwamba yaretse. Ishavu riramufata arondera icumu kugira ngo agende aca amutera yice nyamugore yishe n'urwo rugabo. Hanyuma bwari bugorovye yibuka ko sebuja yamubwiye ngo ntuzofate ingingo ushavuye. Yibuka izo mpanuro aca arumvira avuga ati reka nsubire inyuma nakindaro gushe ishavu rihere nzogende mu rugo natekana. Aca yakindaro naho yarakumbuye mu rugo yibuka impanuro bamuhaye. Bukeye aragenda ashika muhira asanga rwa rugabo ruri muhira n'umugore we baraganira ati umuntu nawe n'uwari ati uraziga sheri wawe burya nyine ukigenda wasigiye imbanyi yari mu nda, ubu n'umuhungu wawe yarakuze naramureke yarakuze yarabaye umugabo, ati niwe muntu asumira ubu niwe turi kumwe ubu ni wa muhungu wawe wasiga ari mu nda. Wa mugabo ashima Imana ati burya banaraye nihekuye, afata wa mukate bamuha azorira muhira uwo mu rugendo yari yabumaze aratekurura muri ambaraje ahagitekuruye abona amafaranga y'agaciro menshi, amadolari y'agaciro, ku buryo bagiye gusa babaho neza n'umugore n'urugo rwiwe rwose ruratabarwa. Haleluya. Yibuka ibyago yahuye mu nzira, yibuka impanuro bamuhaye, ashima Imana kuba ataruhiye ubusa. Za mpanuro ziramufasha mu nyuma arabona ati izi mpanuro narose zaramfashije. Muze mwirinde mu rugo rwanyu gufata ingingo mushavuye. Abantu benshi bakunda gufata ingingo bashavuye mu nyuma bakishyuza, mu nyuma bagasanga bamaze kwisangurirako, bagasanga bamaze kwiyandagaza. Muze mwirinde inzira ngufi, muze mwirinde induru mu rugo rwanyu, ariko kandi muze mwirinde gufata ingingo ugishavuye. Ingingo yose wibaza igihe ushavuye ufata ingingo mbi, muze kubanza utuze, banza ubaze umutima n'inama, urugo rwubakwa na za nkingi zitatu: Imana, ikiganiro, imbabazi.